NORASQUE FANNY LAVINE story ni wanje vero ico kintu bicare bakizi historia ni wanje umwana w'ikinege na data story birasa nimba waravye umwana w'ikinege ucumenya nibikurikira bya data kubera story naye haye NORASQUE umunsi jewe namurondera yaransavye historia iyo umwana w'ikinege dayimuha FANNY LAVINE damurondera muri phone turavugana ndamubwira ikibazo cyane ati jewe dumwana akiri hasi shaka mumfashe araga muviki wanje twudasura shaka uze ugakinemo jewe ko nta kibazo ariko ari umuntu ari hejuru yanje n'umugabo wanje NORASQUE hamakira nime NORASQUE muvugane na NORASQUE icambere ambaza iyo story yawe imeze gute title yawe yitwa umwana w'ikinege urungika audio uyivuge ko uzo bimeze yose audio dayifata dayimurungikira avuga ati film iraryoshe ariko ngo bakinyi bose unobona ukuntu ukuramo gusami bitanguye kuzamwe uburyage ari NORASQUE avuga ati kuramo sami historia ni kujya nyene FANNY LAVINE wewe nawe uranye ndakwebe mu vya story ariko nabaje kubona story wanje bako barayikina rero jewe rero nabikinye sivyo banyereka ko banayewe mwishamba nawe nyene babikinye kujya nyene bane mwishamba poja apfuye aginda umvise bukebwa ngenda mu muji kurondera nde abavyeyi banje banaye sivyo na umvise na filme ni kujya nyene sivyo Fanny uvyumva wemera wakana ijya filme ni iwanje. Hello mabibi na mabwana, acha niwasalimie sana niwaambie kama nawapenda sana. Yes, my name is MC Goragoza, mtarambigwa kuva muri Kings Family Burundi. Right up, reka manze shimire kwanza abamaze kugira subscribe ngaho ku rubuga rwacu n'abamaze kuza baradukurikirana cyane batwandikira no muri commentaire. Amanizere yuko wowe turafenda subscribe ngaho rero kanda subscribe ndakuzanire ikiganiro kimeze neza, ikiganiro gisukuye cyane. Inyuma ya kamera turi kumwe na Joba mwitwe rukundo rw'abantu, munezero w'abantu. Niba tuzanira amashusho agatuma mera nkuko, amajwi azameze nkuko. Urabona kuri screen zacu za kamera turi kumwe numwe mu basore novuga kaberewe cyane. Afise ubusage guhera hasi gushika ku maguru araberewe. Je novuga ko ari handsome boy. Abigemereye mutararongorwa muguma muri wanyu. Ngo yo namubazanye. Right up, reka nda mwakire aturamukirize nako aradukurikirana. Afise byinshi byo kuyagana n'umwandisi akaba n'umukinyi w'amareresi ngayi wacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Reka nda mwakire anatwidondori. So guys murao hama mazina yanje nitwa Jibu dumwandisi nkaba ndumukinyi w'amareresi. Ndabashimira cyane abakunzi ba Kings Family Burundi, ndabakunda cyane sivyo. Rezo sosoje nitwa Jibu, amazina yanje nitwa Arno. Arno Jibu rero n'umukinyi w'amareresi kandi akaba n'umwanditsi. Turagomba kumenya hano wabitanguye ryari, wabijemo ryari? Ibintu vya filime nabitanguye 2022. Natangiye 2022 ndazamuka nanditse filime yitwa Maria, ndazamuka nandika filime yitwa Nyumba 10 Gasore murayizi, ndazamuka ngira nandika filime yitwa Ubuhemu bw'urukundo, ndazamuka nandika filime yitwa Umwana w'ikinege, ubu nawe ndiko ndandika filime yitwa Agacuri nayo iri mu nzira. Ego uno munsi umaze kwandika filime zitandukanye kandi zagiye zikinwa na bamwe mu mahitinzi ngambwe cy'u Burundi. Ariko ndagomba kumenya neza na neza mbega Jibu akiri mu buzima busanzwe utaraja mu gukina amareresi yakora iki muri rusange? Yarazi ko azoba umwanditsi? Nari umudanseur. Nakunda ibintu byo kudansa, ariko mbona ibintu byo kudansa ibintu by'abavoyo. Bizanirwa n'abakobwa, kunyura umogi, kunyitabi, kunyinzoga. Mbona yuko nyene ubuzima bwanje uko bukoraga indanu habi. Ndabivamwo kuyivamo vuga ati ngira ndebe ibintu byo gukina amafilme. Nangwa ibintu by'amafilme, amakomedi. Nkina amakomedi mu Giswahili. Ni amakomedi bona komedi wapi nanguvu nyinshi zifise sivyo? Watenga ngende gukina amafilme serie. Nangure gukina amatimu y'abandi datangura mejeje mbona nyene akavataje kandakuye kuza.
ciye ahantu jiba eva kumbe ifise akahiti gaze kuza reka yo naje rero ngomereze hawo nyene komereza ngaho rero ngenda gukina kwa Gasore njira muri timu ya Gasore dakina turakorana vraiment Gasore vraiment no bosi wanje vraiment ndamukunda cyane Gas respect hama turakorana aranzamura arama ide Gasore avuga ati we rero ko atawe kuzamuka rabo kunugurura chano yiwawe iyo chano yiwawe uzo oya yambwiye uti wowe kora kwanza ni wakora ukamenyekana uzucugurura chano yiwawe ndagenda yugura chano kuyugurura arasapotinga abone 1 nata kuri abone 1 ubu bigeze ba abone 6 kelkuko sivyo ubara ko kaco gatanguye kuzamuka nangura gukora filime ya mbere nanguye gukora muri channel wanje itobuhemu bw'urukundo filime ndayikora irakundwa damagaza abasani benshi ba Sammy bande bose barimwo mejeje gukora ubuhemu nkora filime yitwa umwana w'ikinege umwana w'ikinege rero yagisara kweri yagisara cyane umva wari waje gusora isinema ubuhemu haca haza umwana w'ikinege mejeje gusora umwana w'ikinege sora filime nayo yitwa Mayibobo iyo Mayibobo yarabaye ingora muri YouTube urabintu vya YouTube barayifuta kwifuta vuga ati nangora niho mbahomba nyine ubu waramenye impamvu bayifuse iyo filme ya kubera mu ibintu vy'itabi ibintu by'urumogi ivyo rero muri YouTube nibikemewe ari ndi na kinyitwa ishamba rya kino kurufu kubera mu amaraso menshi barayifuta ngo kubera wakoresha amaraso menshi ukinye filme imu rumogi ibintu vy'itabi ibintu nyene vya sinzi barayibloka cyangwa ibintu nyene vy'amaraso bacha bayifunga ariko ndagomba kumenya ngaho nyene mu muzi w'intango mbega dusanzwe ziko abantu impano zabo zitangura bakiri bato ndetse bari no mu mashuri biragaragara harakantu bakunda gukora mu ishuri bakagira ngo umwanya wo kuririmba mbega ngomba kumenya urya mwanya wogeze uri mu ishuri wacukora iki jewe kweri kuva kera sidakubesha nakunda hit nakunda hit abani gupfa sivyo none ko je ngunda hit zo bigenze gute ndiyumvira kuririmba je simpano yo wanje madaririmba ko happy ewa comedy nawe nyene dagerageza bukebuke sivyo hama voiture rero kenshi je ndi hanu nakunda kwiyumvira film nyumvira filime mbega je shaka kukina filime shaka nyene ebane najezo umusenga abandi aba ba FANNY LAVINE aba barvera bakado urabona vati none najezo ugira kugiye tapi bya ivyo bintu je vyaguma biri mu mutwe wa uri mw'ishure baguhamagaye ati jiba arashikiriwe kende imbere nyene ngaca ndanga kuririmba za ndirimbo za kera zandiza bafizo ngaririmba naho ngaririmba nabi nabizi bakanwenga ngo rero urakinye amareresi uratumye ko bamwe mu banditsi kandi bamwe mu bakinyi b'amasinema kandi bakomeye cyane mu gihe cy'u Burundi ndavuga ba Sammy ndavuga narabonye ba Jaja narabonye ba Ande narabonye ba Kado urumva mbega byari byoroshe muri ico gihe ugira ubakoranye kugira ubazane ubashire mu gikuwa kimwe vyakugendeye gute nivyoroshe gwamagaza abakinyi kubera nyine ubakinisha uwambe uragenda ugasanga akubwira afise manager wanje tangwa uce kwa manager ugiye kwa manager oya ndi ibintu byinshi rindira linda dabiheze ugaciyumvira none ngaha naje kuri imisi kwiragenda ya shooting afitereka ndindire urindire ugacuvuga ati bane rondera ahantu duhurira tubiganire ugiye manager atago kubwira cambe akubaza gute turabe cano yawe office rero cyari ri hasi uragowe ugacumyereka
Cha kabiri kintu akubaza story imeze gute wacumbye story imeze uku nuko cha gatatu akubwira mbega mukinyi wanje ngomba daguhe afisa amasena angana gute ukamubwira aho rero mucamugenda ibintu by'amafaranga mbega ubona gute na mwaca mupatana kuno musi twumva yuko abakinyi bacu no musugiye kubarondera basigaye bazimvye cyane biragoye vraiment ubu barazimvye umukinyi wese uzobona ariko arakina mu indi team atiri ijya ya indi yazamukiyeko namara menshi n'imiburiburi wa nyuma ni wisamire ku mukinyi umwe ugasanga uramugaburira déplacement ni wewe sivyo kila kintu cyose ni wewe ayo mafaranga wisamire ni pembeni arabandi baga 1 million nk'ivyo sivyo nkajewe nk'umukinyi no kubwira narondeye kado kado banci amafaranga bati ayo mafaranga darose daje kweringa mu mujero cangira projet ego no cyafata projet vraiment none ugasanga nk'umukinyi kado la ville kubera gusa ave ahayi aze akine bagwa amasa 4 amasa ukura mukinisha agusaba 1 million 5 1 million 5 amasa 4 uno munsi mukinyi wa film ngabwijeje Burundi Fanny vraiment nitongo vraiment ugacha yumvira none iyo 1 million 5 hari ko 10 million yati ni menshi cyane aho rero gacha usanga ni 1 million 5 araza kuzo gasanga mufisa amasene ya ruguru hotel ni wewe kujya ni wewe déplacement ko gina kugaruka no musi nyene uvuga narara oya iyo hotel naho nyene ashikira kwera ruke gatoya kwera abavuye mu Jumbura ashitsariya haruke gatoya nk'amasabiri acatangura akazi rero ugaca umviza ugaca twita totale y'amafaranga yose ugasanga ugiye mawisamiri kandi ya déplacement gusa icambere uyumvira mbega filme izo nyinjiziki jewe sohoya kwinjiza mbega zo kwinjiza ngaye ngo usanga kandi ngaha turakina suvuga ko twinjiza ibintu vyatane ari hari nta gihari vre ego warabazanye urabakinisha mu filme yawe novuga none urafise support nindi yabigufashamo yari wonyene ku mufuko urakoze kukibanza ico kibazo Gasore yarafashije Gasore yarama impanuro aramanura nka petit frère avuga ati je ndaguhanuye giruku muri zususu kwira kunuku basi majamake ni wenye sinzira kwira shike aho shaka ako nahanye sidashika ndacabandanya aramanura niwe yamaye icyumvire cyugura cyano yiwanje ndayugurura ndakora avuga ati wo kora je zoza mu nyuma kugufasha ndakora aransapoti dibukuyo munsi yatange kusapotinga yamaye 100,000 avuga yi 100,000 ndayiguhaye genda ukore sivyo hoje gukora agaca gatange kuduga nanje zoza dushigikirana wa mbere nuyo wa kabiri ni grand frère wanje ito tennis no mibagira vraiment nawe yaransapotinga sana seti wa gatatu ni Mr Sammy Mr Sammy vraiment respect nawe nyene yaramfashije vraiment Mr Sammy kuvuga ati zino cinema zacu zirimwe ubujyaje cyane ego iyo uvuze cyane kuri wewe nawe ari ukujya wowe amaze kugirira jewe kweri nabujyaje jewe arangiriye kandi naje nabujyaje jewe ndamugiriye Sammy ndibuka niwo muntu natanguye kwaza gukinana nawe muri channel yanje ikiri hasi turakina ndamubwira oya uyo musi namurondeye ndamubwira kibazo canje ndabira yuko ufise agacano kari hasi shaka yuko yomfasha tukaduze avuga ati we nangorane uracara umwana namahera ufise wewe amahera wewe uwoma na ufise aho gureka gusa ndakuzamure sivyo dukorane neza turakora filme ya mbere tobuhemu no twakoranye vraiment irakundwa uwa kabiri nace ngorana nawe gusa ni kubira gusa yace nyene amemukira mu nyuma nyene birashika ubonaho ni ndatari ba oya rega tumyihotse rega tumyihotse byo byiza sivyo byo byiza gusa oya basa atari banga urashobora kuvuga ati naka rega nubwo utomuvuga nawe gusa kuvuga ati ebana je warankoriye ikintu kabisa n'ubu naco ndibagira umuntu yankoreye numu jama yitwa Beta Boy
Umukameramani yashutize filime yiwanje irapotera pe. Irapotera na twavyita gutakara canke oya vuga si gutakara. Chambo cha Sammy yavuze ati ibintu vya rezo sosio bisibanganye niniya. Jewe nawe tubanyene dukorana tugatwenga tukaryoherwa. Kumufitiye jaro utabizi nabizi. Ugasanga filime nayikoresheje filime ingana nka intwaye nka 800,000 film. Ngaca numva umbwiye ngo yatakaye yapote machine ibintu nk'ivyo. Nkawe kwiri ovyifatamo gute? basi je byongora kwakira ndikugora vyo ntwara umwanya kugira ndavyakira voilà agaca potera na telefone naki nsi umvise n'ubunye naza hari bigenda uko ariko gusaba bavuga ati imana ikora ivyayo nace ndo wundi turakora twa Jean Marie ndamushimira nawe nyene yarafashije ama image meza ama filme yiwanje vraiment afisa ama image meza ama image yiwanje yaravye fresh. Nuko rero urakinye sinema wise ubuhemu bw'urukundo umwana wo kinege ishamba rya kino kurufu nayindi yitwa mayibobo. Uri kuragerageza kwandika ndiko ndumva ingene izo sinema urazandika urumva yuko urafise ikintu cakubabaje mu buzima kirahari vraiment ndiko numviriza ingene zagiye mwana menga zigomba kugira amatayito nyene umenga ameze ukuntu agomba gusa yababaje yarababaje vraiment. Biga iyo uri kurandika wewe wisunga kuki mu buzima bwanje uzongera naciyemwo canke ubuzima bw'umugenzi wanje bwa mama wanje bwa papa wanje ngaca ndaba ama histoire ya papa wanje mama wanje canke icuti yiwanje iyi story imeze fresh ego ndagakubite kandi filime ziwaje baba nizikwita swata nka example umwana wo kinege umwana wo kinege kuyandika narayandise ditoze nandise ikintu c'amezi 4 kudayandika dayandika uyu munsi mwana kinige nateguye ko zozana Kadolaville Fanny nengurazana Sammy Kanyana Gasore umpeti nyari ko araza mu minsi twamarezo ubwa mbere indoto yiwanje nashaka umuntu ayikine Fanny Lavine Fanny Lavine wateka ndondere Fanny Lavine vraiment niwo muntu dufise nga ari kure sivyo yageze kure naho nyaci imisi adakora reka ndamurondere Fanny Lavine ndamurondera muri phone turavugana ndamubwira ikibazo cyandabye ati jewe dumwana akiri hasi shaka mumfashe aga muviki wanje twudasura shaka uze ugakinemo aravuga ni vyiza avuga ati hama jewe ko nta kibazo ariko ari umuntu ari hejuru yanje n'umugabo wanje NORASQUE hama akira nime NORASQUE muvugane na NORASQUE turavuga muri phone cyambe yambajije ngo hama wonyereka chano yiwawe ico ni cyambere imagine ngo abasani b'u Burundi muzoshika kure gute sivyo muzoshika kure gute mudashaka umvise mudashaka gufasha abana biwanyu bakiri hasi baduze ngo nyereka chano yiwawe ndibuko chano yari muri enka ngo hama mbona chano iracari hasi ngo urabona gwamagaza n'umugore wanje amaze kuba hiti nkuko afise hiti sivyo afise basi afise nyine gihagaro ciwe niyoza gukora kwiyo chano yiwawe vuga ati none basi none baye ibitutsi savuga ati jewe nangorane ariko nimba ariyo fana akineye irateguye ariko aze akine ino filme jewe vraiment nari nayiteguriye Fanny Lavine avuga ngo nimba aragafana ngumvise agafana bidashe vyoroha ambaza icambere ambaza none iyo story yawe imeze gute ndabe jewe ni story title ya yitwa umwana w'ikinege abata uyu mwana w'ikinege ngo rungika audio uyivuge ko uzo bimeze yose audio dayifata dayimurungikira avuga ati filme iraryoshe kandi imeze fresh rero mbwira amasena afise Fanny
Lavine ndambya ati amasene afise niwe acteur nani actrice principal avuga ati numva bizoba bigoranye ngo hama ngo mbwira abakinyi bazoba bayirimo nguyo film ndamubwira Sami Kanyana Gasore ndambira ati na Kadoraville dukuda murondera kwa nawe ayikinemo ya ndiko nako darondera na Narvera ya ngo hama ngo mbona nyene waripanze peti yangu ebane ngo ariko ngo bakinyi bose ngo barimwo ngo nobona ukuntu ukuramo gusami akuremo Sami bitanguye kuzamwe uburyage aho muri wewe wacu vyiyumva mo wacu bifata gute ndavuga ati none ibintu nibiki je rero bibaje ko ari amabifu yo ndabati jewe Sami niwo muntu ari NORASQUE avuga ati kuramo Sami ndatangara kwazo ndavuga ati jewe Sami sino mukuramo kubera nawe nyina arakenewe ino filme ngo nimutabona ko tomukuramo ngo nakundi basi sivyo ngo hama wewe gutegura amafaranga ya FANNY LAVINE ndametse none gutarambira amafaranga ambwira amafaranga ndumigo so yavugira ngaha si vyiza nyene kuvugira amahera nibanganye iwacu nyene tubarondera kuri tubazana ndametse none gusa muri make biraborohera canke nibiborohera vraiment biragoye cyane sawa ndabati amafaranga ni menshi sivyo ubona gute ukayagabanya apeti do toka sata to afuyo avuga ati rero data ibintu nyene vy'amabifu ndamyihoza kumyihoza ndibukuye umunsi nace ndondera Sabasi kumurondera Sabasi vraiment uyu ico gihe cyambya je ibintu vya ruguru binave ibintu vya ruguru tuzokorana je nari mbonye ruguru azomara ameze atatu na je nsigaje nk'ikintu cindwi zibiri kubera nkore avuga ati Sabasi niba ari uko tuzokorana kindi gihe ari kuzoba watevye ngo nangorane tuzokorana ikindi gihe bigenda uko ndondera Kadoraville manager we aragoye vraiment biragorana ariko ntiyafashe nabi vraiment birumvikana bigenda uko Arvera ico gihe nyene ni yakine ibintu vy'amareresi bari nyene bara yari nyene oppose bigenda uko ngurana n'abahari umwana w'ikinenge dayikubita irakundwa ebana yashitse kuri vraiment rero ikintu je cambabaje vraiment NORASQUE na FANNY LAVINE je murambabera muri vraiment je dabuba ariko ikintu bakoze cambabaje filme wanje umwana w'ikinege umuntu wese nimba yaravye umwana w'ikinege agenda arabe umwana w'ikinege na data ijya filme shasha bakubani nani basohoye itwa data vraiment historia ni kujya nyene FANNY LAVINE wewe nawe uranye ndakwebe mu vya story ariko nabaje kubona story wanje bako barayikina ijya data ni story umwana w'ikinege umwana w'ikinege umuntu wese yayiravye agenda yirabe neza naho nyene arabe yuko data ko bidasa story birasa neza mugabo je nibaze yuko ari kuvana no kwandika wewe wabibonye gute ko bisi narayiravye data datangara none ngaha si story wanje man umwana w'ikinege ntangura Judge filme yo gitangura abana mwishamba ariko bo bace bayigira muri script sivyo barayivuga muri script rero jewe rero nabikinye sivyo banyereka ko bana yewe mwishamba nawe nyene babikinye kujya nyene bane mwishamba poja fuye agenda umvise bukebwa ngenda mu muji kurondera nde abavyeyi banje banaye sivyo na umvise na filme ni kujya nyene sivyo abavyeyi wanje papa wanje amvyara sivyo arongora umukobwa atavyara ingumba sivyo nabo nyene title kujya nyene sivyo arongora umugore atavyara biri mu kinege bari mu cinema ikinege yiwawe irimwo bijya byose birimwo sivyo mura na papa wanje nabizi bafata nabi kujya nyene niko vyagenze nabo nyene ni kujya nyene sivyo bamaze kuri data bamaze gusura ga parti kame sa parti kame bamaze gusura dazi na parti zikurikira bizogenda ukunukunuku nimba waravye umwana w'ikinege nimba wayiravye ucumenya nibikurikira bya data
ibizokurikira vyose uca ubimenya kwera story ni wanje story yi wanje kwera story nayihaye NORASQUE warayimuhaye nayimuhaye kubera iki umunsi jewe namurondera yaransavye historia iyo mwana wa Kinege ndayimuha ndayimubwira ko bizogenda natangaye arayisohoye man ni kubera umvise ni kubera gusa FANNY LAVINE afise izina rirerire sukuvuye ko je shaka je ndamwubakira izina kuri oya vraiment je na jewe izina darifise nitwa Jibu Jibu dibaza no muri quartier barayumva sivyo izina darifise si ryata ariko vraiment je vugije ukuri NORASQUE FANNY LAVINE story ni wanje vraiment ico kintu bicare bakizi historia ni wanje umwana w'ikinege na data story birasa photocopy none muri make wewe kuri wewe usaba iki jewe cyo saba nimba babuze rani ama story bakoresha bakine ico no basaba murondera ama story yiwanyu reka koresha izabandi ndumva azofata kubarira ati naramurisha bya nibwo yicaya yandishe cyane je umva jewe NORASQUE rafa je na mahera je ndabasavye oya ariko gusa je nico nababwira izina murarifise bararifise vraiment none gute yari yakubise ikintu cy'amezi na adakora agaca atanga gukora mu mastori y'abandi vraiment majamake ngaho yarabuze ivyo akina story yarazibuze ariko tuje kuraba hagati ya wewe na NORASQUE ukuntu mwagiye murayaga mbega ugoba waramuhaye story yose cyanye wamuhaye iyo FANNY LAVINE arimo kuko tugarutse inyuma gato ya wavuze ati NORASQUE yarambagije ati mbega se nazokina zizibari zingahe urumva hama ndiyo amantu koza ngo sene azokina ni zingahe acagomba kumenya ninge nazo naho ninge nazo hakinine hawe hameze wamubariye yose ahama je sinamubariye yose namubwiye saison ya mbere kubera umwana wa Kinege ifise saison 1 na saison 2 namubwiye saison ya mbere uko bizogenda saison ya kabiri navyati sivyo ndayimubwira saison ya mbere ko bizogenda nuko izohera sivyo kwera je film yanje yaheze namenye jewe sivyo ni jewe nakinye umwana wa Kinege sivyo niwe mwana w'ikinege no je nyine ni jewe umwana wa Kinege mumvise kuko umwana w'ikinege na data je nibaza yuko ni oya erega arukuntu zivyo arukuntu basi arukuntu nyene uhindura titre ya film sivyo ariko story ya ikaza nkakurya nyene yani si data muzombwira data izohera yamenya amavyeyi biwe sivyo na je filme wanje sizo ya mbere yaheze menye abavyeyi biwanje sivyo rero gusa ako ndagomba ngaho nyene sizo ya mbere yaheze wamenye papa wawe ngomba umbarire sizo ya kabiri vyari bimeze gute sizo ya kabiri ko vyari vyifashe ujya mugore yakinye muri place yaonde atavyara yari kanyana uko bizogenda ujya mugore azocagira mission abeshe umugabo wiwe yuko yaronse umwana sivyo azocagenda kushimuta umwana wabandi avuga yuko ari umwana we ko ndatari umwana wiwe sivyo munyuma umugabo wiwe azocamenya yuko amubesha sivyo azoce bashwana amufungishe sivyo bizogenda bizohera ujya mugore ari ngumba apfuye sivyo sizo ya kabiri ariko netsinogera ntabaje kino kintu abakinyi b'amareresi uno munsi dusanzwe tuzi yuko mu kwandika kira muntu wese kuko ngarutse nk'inyuma gato yanyu byo FANNY LAVINE yavuze ati jewe ino filme data ndayanditse bivanye n'ivyo nagiye ndacamo niko yavuze bivanye n'ivyo nagiye ndacamo ugerageje kuraba nawe se ndumva yuko storia oya erega bavuga ati abakinyi b'aba filme FANNY vraiment sinazi yuko ujya munsi
yari kuvuga yarya amajajamo jezu basi yari kuvuga ino filme nayibonye ahantu ndayishima nukunukunuku ariko acavuga ni historia iwa wapi bongo uwo historia yehe ubuzima bwe bwaye yaciye muhaye dusanzwe tuzi ko Fanny Lavine yamaze kurengana iyo kuze kurengana n'umuntu afise hit cyane afise fana novuga ati fans base afise izina ntibizova bikugirira ingaruka avuga ati ujya mu nagumasha ancheka nchafuriza izina oya vraiment jewe sinavuze nabi oya sinavuze na ariko je navugije ukuri Fanny uvyumva wemera wakana ijya filme ni iwanje kwera umwana w'ikinege mani ari abantu sivyo ari abantu mani babona yuko sivyo rindiye babona sivyo babona yuko kwera urya afise hit kwera twebwe tukiri hasi bagaca bashaka kutonyanga ijya filme atayikwiye kwa NORASQUE yarayiravye muri YouTube wanje sivyo kwera nari nkinazi muri cyaziraba agakomment sivyo rero jewe ico novuga Fanny ijya jambo wavuze ngo n'ubuzima bw'iwawe waciyemo ni kubera waya vraiment nubeshi ubu nubeshi ebane kandi bwa mbere buba kandi bumvikana harabo ariko baraturaba bifuza kuraba ico kintu karico isinema umwana w'ikinege boyikura kuri naniya kuri Jibu Film basa kuri Jibu Film cyangwa wandiko umwana w'ikinege ucuyibona saison 1 partie ya mbere uyirabe sivyo uyirabe neza ucuraba na data nikora gusa jewe nace ngenda shiramo n'abastare ba comedy nyene ariko story ni kujya nyene ni kujya nyene ipanze kujya nyene vraiment sije ko sidababeshe jewe sidiko dawurendera hiti filme yanje yarahitinze yarahejeje sivyo n'ubu nyene diko dategura ari bindi ahubwo Fanny araba kubite copy nishasha digomba sohora kubita copy murungikira audio ego vraiment ego ariko uri kuragerageza kuraba mu gisata ca film ngamu gice cyo Burundi uri kuraraba kera nuno munsi ubona igisata ca film no musikigeze ku ntambwe imeze gute kuri wewe irashimishije vraiment kwera ubu na kubera ubu tusigaye dukina kuruta abanyarwanda urazi ko kera abanyarwanda nibo bari hit uwa Barundi turi hit filme z'iwacu vraiment ubu ukinye filme y'abarundi sivyo ugategura story nziza yumvikana sivyo abantu barayiraba kandi barayikunda vraiment kino gihe mu Burundi vraiment tufise imana yo kwandika yo gukina ariko ikintu rero kitubabaje uburyarya abakinyi bafise uburyarya bumesha twarigize kubona yuko hakujya nyene mu Rwanda batuma ko abakinyi b'amaresi bangambwiye cyo Burundi ariko twe tubona ireresi zose ziko zirasohoka zigiye zitandukanye ndavuga bari abakanyana barasoye bande bose barasoye ariko ndetse nawe warasoye kandi no musi kurasohora mbega nikiye kintu mushyirimbire kugira muze murakura abakinyi hanze mubazana mubacanga nabi wanyu haburiki support ugasanga babona nka jewe je dumujene wewe nyene sivyo amafilme jewe namaze gukora je na support ifise ntibazubisha je nyine ugasanga go da shooting amafilme anwara nka 1 million sivyo ku mufuko yo wanje dumujene sivyo suvuga ngo je fise vyatariho sivyo nkora nyene bwabuzi bwo ngamyisite nyene dapambana je sinishima ngende mwisite ngo ndumustyle bw'avya je sivyimba dapambana ngaza amafaranga uko nyene ngaca avuga ati ebane ngaca ngenda ahantu ngaca nicara ngaca nandika story ngaca ndaba abantu bakina amafilme ubu avuga ati uyu ino story yonyinira fresh sivyo ngaca ndamamagaza akanyinira kwereka story wanje isoke imeze free rero ikintu mu Burundi kitwishi na support dufise vraiment support ngo umuntu aza gufashe raba basinga examen mu Batanzania ndagwaye ahanyene mu babaye abatanzania bafise support niniya sivyo umvise ugasanga umuntu nyene
abonye filime yo agasa arayikunze sivyo agasa agusapotinga ego sivyo ariko ubu iba akubonye ahubwo bashaka kusubira hasi nuduke baraguponda subira aho nyene nuvuye ngaho nico kintu basi mu Burundi dupfa kandi ikigira kabiri naho nyene tugiye dukina amafilime nitwinjiza kwa mahera go yataye bawo YouTube ni kiniri hagovya oya gusa ni kujya dusora kwera dukunda amafilme y'u Burundi tutange ma message mu bantu duhanure etuwe voilà ariko wavuze yuko usanzwe ari wowe nyene wisopa ku mufuko wawe twemeranye hano hantu igisaca ca film no musikiragoye cyane usanga ukura depensa ama déplacement iki niki ariko wavuze ko ari wowe wenyene akazi wowe ukora gatuma uno munsi film yawe yo shobora gusohoka imeze neza naka jewe ndabuze ukuri je umuntu yatangiye kumanura ni Gasore ndababwiye ndabisubiyemo Gasore ahari hose ndazi yuko ikiganiro araza ukiraba vyangana ivya Gasore uraza ukiraba David ariko ico no vuga Gasore niyo yamaye imanuro avuga ati peti icambere kubera ukina ivya amafilme rondera akazi amafaranga no kina filme ata amafaranga ufise ntibibaho abasari bakuru barvera bade no umvise no barondera ata amafaranga ufise akubwiye ati ata amafaranga ufise naja mbufise amimanuro ndira amafaranga sivyo ariko icambere tangurukine muri chano yiwanje ya Gasore avate nivyo reka nyine sivyo narakira muri kwa Gasore akamemba yaramemba kumemba apara vya bindi abasore bacanga ibintu by'ubukobwa mu kirori utudema ugiye muri ivyo ucupotera dakora nkaba dumu DJ daku DJ dumu MC obvious je nakazi nakameje nakora naho nyene umbwiye aho hasi ngende fata umufuko ariko mama faranga ego dagakora kwera iki cyane yiwanje nisubire hasi sivyo dakora ndose 2000 nkayibika mu gacano nkabika ndose 2000 uko nyene agenda zamuka ndose y'amafaranga nkavata harakwiye reka rero nicare hasi nandike story je na story z'abandi niyiwanje niyandikira ngacamagara cameraman yiwanje nizeye akamashusho uzorabe amashusho yanje y'umwana w'Kinege ubuhemu asa neza butamu zijya n'amafaranga abari butamu vraiment reka tugushimire cyane ariko nizere yuko uno munsi uri kurabona ati jewe ejo bundi naje nzoba ndi Fanny Lavine ejo bundi nzoba nsumba Fanny Lavine ejo bundi ndetse nzoba nsumba nabo bandi bose bo muri Tanzania oya ico gusa nababwira ni dusumbanye sivyo ni gwagwango nyene kaye gapeti gwa baja ni siri muri filme ari banga nyinshi nayo menye sivyo gusa ico nababwira abasani bakuru badukuriye murabe mufashe abantu bakiri hasi bacazamu nimushake muzamuke mugi mwenyene zamura nabandi vraiment je vyarambabaje ukuntu rondera umusani sivyo nkamubwira yuko jewe dacara mu petit shaka kuzamuka gacata gusaba amafaranga Emilio niyo Emilio kubera je dayirongo razi kubera dayikure ni bitubingi sivyo sukuvuga yuko kandi amafaranga ngo tuyakora muri YouTube akuna faranga yuko mu YouTube namara man ni gusa man vraiment Fanny urambabaje vraiment warambabaje ukuntu historia yiwanje naciza ngumusane yakomeye ngo Fanny Lavine vraiment umuntu naje ndazi ukuntu Fanny Lavine niyo yari indoto yiwanje yo gukina muri chano yiwanje ako natanga Fanny Lavine akagukinira ivyo wawe izi wanje historia ari yiwanje Fanny historia ari yiwanje mu vyemere ariko bigenda gute nka wewe gutanga story nagira story rya munsi nyene aje kuri tere kubera abari umukinyi abimenyereye uyimuhera hajyanye oya urazi nka jewe nandise story ndayifata ngayijana kwa Gasore sivyo ngajana kwa Kanyana ngajana kwa cameraman wanje na nyene yari director twa Jamari nkambya none ubona gudaka story none aragakusa mubona ko mu ngosore sivyo igasuvuga wandiko gacugenda muri tere gwakira dukine oya
daija nawe kuri bajya bakuru bakayikosora ahantu ariho akadefo ugiritaka nakanakana rero na Norasque ni kujya namubwira ati wewe reka ndabwire story wanje nimba ari ahantu ubona ari akadefo ngi wewe wayimuha nko kuvuga ati ni mukuru wanje vraiment nubaha kandi unye daca bubaha sivyo gafite reka ndamuhe story sivyo usanga yobona ikosa agaca ankosora nakosa yabonye je yamgemeze neza yameze fresh atakumbabaza abakinyi bazokinama ndambye abakinyi ngo kuramo bana none chano ni yangu franga yangu sani bato yaye sizo kubatoa je bakurayo sivyo avuga ngo nimba ruko petit basi sasa ngo kuraza amafaranga urofa ifarama ngo wapi vraiment ayaza kuri FANNY LAVINE afite umutima mwiza NORASQUE bame ile jina NORASQUE sinza aho yayikuye ijya NORASQUE NORASQUE arakadi reka twizere yuko uzobana nyawo duha amareresi ku mwanya ku munota ku munota ariko pole sana pole abanyene pole naba bariko barakina amafilme yiwanje pole jewe je dacari gado dacakina n'ubunyene diko dasohora dacasohora diko da prepara filme shasha bana ari mu kanyana Reminaisi arimo gasore vraiment jewe filme ziwanje iliskwita swata oya n'ubunye dacaba tamwo twitege ryari vuba na conference yo turabona tuyitege ryari urazi jewe je nahamagara nyine abanditsi abanyamakuru vraiment jewe sidashika kujya kijya kigero cyo gusa ntihagera muzoyibona ariko jewe aho ngeze vraiment ndashimira Imana ndabayeho vraiment amafaranga nayo mfise ariko sinubura amafaranga yo gushutinga nakaye kajambo rero ubwira abariko baradukurikirana nabahe kajambo ubwira abakunzi bawe bagukurikiranye ndetse kuva kera kugira none umunsi gihe karagukurikirana nakaye kajambo batekerera jibu abane jewe cyo no babwira abantu bose muko barandaba sivyo abarundi mwese muko muraraba abari hanze mahanga sivyo icyo no basaba ni support kuri mwebwe mureke uburyarya mu supporting ahantu sivyo ahantu basi sivyo no vuga yuko ari umutima apara uburyarya kandi no basaba yuko mudukurikirane mufashe kubera tubwiye abantu abana biwanyu batoya sivyo mudufashe dushike kure basi naweza kusema vile mtufikishe fasi tunataka sie tufiki jondo toe tusisi seti mutufikishe ndabizi ko ari abagenzi baje bari muri Tanzania bari muri Arabi vraiment ndabashimira murasapotinga cyane murasapotinga naho nyene suvuga murasapotinga amafaranga oya musapotinga kuraba ibikorwa by'iwanje sivyo kandi ndabashimira cyane vraiment ariko Burundi ari uburyarya man reka ndabashimire cyane nge mwakomera tugikirana muri ngambwe cyo Burundi canke muri hanze gice cyo Burundi babwire ko ndabakunda cyane MC Guraguza umutarambirwa Ben kamera twari kumwe na Rukundo mwitwe Joba imbere ya kamera twari kumwe na Jibu mwitwe Jibu mukinya w'amareresi rene mbutaraja ko rubuga guye mbigwa bavuze ngo guye Jibu film rasa ugenda hamugasho nda subscribe tsko usanga duvise gushikirana nyine kugira bigene neza ndakumenyesha yuko uruhande rwanje twari kumwe na Bernice journaliste wacu aduha byinshi muri Kings Family Burundi reka ndabashimire naho gutaha mugabe bwe gupfunda subscribe wibuke gupartager kugira bibone bench thank you ciao